none ko umukuru w'igihugu muvuga rumwe je n'ubwa mbere kw'isi mbonye aho umukuru w'igihugu aharanira ubutungane abacamanza nabo bavuga ati dutegereza kurenganya bakagwana. Kera twumva umukuru w'igihugu ahubwo ari washaka ko abacamanza baza gukorera kuri we akabagura. None ubu nibo basigaye bifuza rero bagura umukuru w'igihugu warenganya. Ivyo kw'isi nta gihugu raribwayobonerwa kubera iki inda ndende zibituri ntibazabeshe ngo imishahara ubu narabibonye n'inda ndende. Ni ubwa mbere mbonyaho umukuru w'igihugu avuga ati abenegihugu turondere ineza yabo, indongozi bakorana nabo bati ahubwo tubice, ahubwo tubarye, tubakokore, tubanyunyuze. Nahise birirwa barakavuga ibintu vyabaye. Ukuri niko tukumenya kuko Burundi bijya mvuga bugwaye hose. Wowe uravuga ngo uvuye aha ugasanga hariya bari baraguhishije. Nimwiyumvire umuntu kugenda ibibanza vyo mw'isoko si umudandaza, agenda agafata ikibanza narero abafashe bingahe, arafashe ibibanza kuko bifitiye uburenganzira bwo kubifata, agaca agenda ivyo bibanza agaca abikotesha ku mudandaza. Umva wose umudandaza aciye, urumva uwo mudandaza nuva atanga amakori habiri, atanga ikori ryo kuja mu kiyaya c'igihugu kugira tubake amashuri y'amabarabara vya bitaro, akongera agaca arondera ikori naho aha wa wundi nawe. Murumva ko kamaramaza none iryo kori azorikura hehe? Azorikura hehe? Nuvuga aca arikura muri babaguzi, tugaca tuvuga ngo ibintu vyarazimvye, naho uwo mudandaza ariko arondera ikori aho umuntu yivye vya leta n'ikori aha igihugu kugira ngo kimukorere ivyo yipfuza. Murumva yuko ari ngorane. Uwo muntu nyene akaba ari waciza kugira wa mudandaza kugumuka. None burya abadandaza bagumutse uwo muntu yabayubuze. Nico gituma abo bantu hagahera iminsi 3 batarasubiza ivyo bibanza. Turasigana none ntibagiragira imigomuko mu gihugu aribo babikoze. Reka nanje rero turabe kubanesha akamaramaza kandi harimo indongozi aha mu bibanza hajya mu gisagara hagati. Umuntu aragenda agafata inzu ya naka akayikota kuzoriha imiliyoni nka 5 mu kwezi, agaca agenda agaca arondera abadandaza bagaca baza, umwe wese agaca ugasanga ni nk'ibibanza 10, umwe wese atanga imiliyoni nk'indwi ku kwezi. Ibibanza ari 5, imiliyoni 35. Wa wundi amurishe indwi. Uwo muntu si wenye n'inzu ntiyagowa yubaka. Abadandaza bakagira kuriha umwenye n'inzu bagaca bariha n'uwo muntu. Hajya mu gisagara biriyo hari haho maze kumva, hari haho numvise umuntu aronka atanga kwa nyene inzu imiliyoni 5, mugabo akanduza mu badandaza imiliyoni 25. Ivyo ntirushobora kubandanya. Nivyo bituma ibintu bizimba tukarondera ngo biri hehe aho hose uri haninde umwene gihugu. Abantu rero bapangishije amazu adacurizwamwo n'abadandaza nabo bavyumve nibakorana ubunyene n'abadandaza. Abantu bitambikamwo barya badakoze tubirukana batuviremo ko nibo ariko batoba igihugu ariko baragitoba. Umudandaza wese ahantu acururiza ubu habaye iwe, ntibasubire kuvuga amajambo menshi. Niyemera akagumaho umuntu aho hantu atari gwiwe, ubu namenye ko icyo kibanza ari gwiwe, bace bamwandika na karangamuntu yiwe, bamenye yuko ari we afitaniye imigenderanire n'uburongozi bw'igihugu, ntafitaniye ubugenderanire n'umuntu yagiye kuri ivy'igihugu. Ivyo ntaho bitaniye n'abandi biha amaparcelle agacaca kuyigurisha ku mwene gihugu nyene yarayifite uburenganzira ngo nuko mu vya leta n'ivyo kwibwa. Abo bantu tubahagurukire ko je navuye hasi none kuko imwe bw'abene gihugu mutashigikira, tubadome ku rutoki tubahare ariko bazotunesha. Abo bantu bari kurushi ntibashika n'ijana, ndababwire ntibashika ijana. Abene gihugu twese tuva hasi, umwe wese akavuga ati nguyu tumukuramo tumushyira ku ruhande, reka tufate tuja kwabika mu mpimba batuviremo igihugu gitera imbere. Iyumvire kurondera umugumuko
uriko ukoresha amahera wivye igihugu wivye abene igihugu ugashiza kubabwira ngo nimugumuke murakenya kandi ari we wabivye wenyene none umukuru w'igihugu yabivye ubu rero tugiye tuve hasi aresivye none ntibamaze kwica igihugu ntibagumuye abantu umuntu we w'indongozi nzosanga arimwo mu bafise ibibanza mu masoko abimenye abarabimenye ubunyene none sibo bariko baragumura abantu ejo hirya y'ejo bariko baragumura abantu hirya y'ejo reka rero natwe turabe nta kigongwe kihari kuko nawe yagiye atera umudugararo mu gihugu nta kigongwe kihari niyo aba yumva ko afise ingufu zo gutembagaza igihugu ubunyene nazi abajeje intwaro ndazi gitwa mutabikora mwere doravira basitanteri mwese ivyo bintu ugasanga mutarabiheza namwe muzaba murimo igitwa mutabikora nuko barya nyene bahibiturire mwebwe ndazi yuko mu minsi yahera twararondeye kugira ngo abadandaza bose bagire ibibanza mu isoko baharuye neza cyarasi kubera iki abajeje intwaro nabo bari muri babaryi niba batarabaryi ubunyene niba bimpereze sagi mudandaza wese afitanye imigenderanire na leta adafitanye imigenderanire n'indongozi nini irigana urugamba rw'ubutunzi n'urugamba utarugwanye rwo rurakugwanya none indishonje irafise amatwi aharaye inzara hazinduka inzigo none baje ngaho bakamvura bene igihugu ndiko ndarorera nitwa Sebarundi bazonsinda mu bana banje nta kundi none sindi Sebarundi mugabo mwumve ko ari ibara kubona indongozi zishobora gukora ibintu nk'ivyo nibara mu minsi heze mwarabonye ngiye gutanguza ishigwa mu ngiro ry'imanza ikarusi nabonye ibara naho ubu butasubirayo nje kuraba ko bashize mu ngiro abo nasanze bararenganije abacamanza bimenye tende umunyamategeko hariho ingingo mu gitabo mpanavyaha rihana umucamanza yase guca urubanza umucamanza yase guca urubanza arahanwa n'igitabo mpanavyaha kwanka guca urubanza nico kimwe n'ukuruca nturushire mu ngiro reka rero ntagure kuburana ngira ndondera bavoka tuburane nta kundi tuburane deni de justice kirahanwa hanyuma bose tuburane kuko nasanze bashaka kwica Burundi abene igihugu bame batunduye ntibikunda ko dushaka kwemera ko abene igihugu bama batunduye ntibikunda ateza ukira ko turi kumwe rega ntangorane ingorane ya horiba iyo umukuru w'igihugu atari kumwe n'abene igihugu mugabo abene igihugu turi kumwe abantu bari kurushi gutya ntibashobora kutwononera rero ku bijanye n'ubutunzi twese tuve hasi abene igihugu bose bave hasi dufashanye hari habumvise ngo umukuru w'igihugu ngo agiye kuvyikurikiranira umenga baciye bicara bose umukuru w'igihugu afise amaso angahe afise amaguru angahe afise ubwonko bungahe nagira ngo mwumvise umukuru w'igihugu avuye hasi mwese muca muva hasi kugwiza gatanu kugira mu muruhurire mumwereke muti caha gihugu none bacavuga ngo umukuru w'igihugu arabibona reka twiryamire twese umukuru w'igihugu n'umuntu nkamwe umukuru w'igihugu arongoye ihanga mwebwe nyene tuvuze tuti turavuye hasi umukuru w'igihugu avuze ati turabifashe mu ntoki nabene igihugu baba bifashe mu ntoki reka gutinya narumvise bagira iterabwoba kandi muze mu ndondere bagira abantu bagize iterabwoba umenga bambwiye ko hari abamaze gufatwa nibaza ko babacira urubanza kibiriraho abantu bagira iterabwoba mu bibazo by'ubutunzi n'ubutungane bagira iterabwoba natwe tugira ibindi turabe ingene bizogenda itegerezwa igihugu cy'Uburundi cyari cyaramenyereye uburongozi umenga barareremba none ubwicaye bw'abaye mu Burundi bwari kuba iyo tugira indongozi ntivyari gukunda muga kubera ako kamenyero kabi kabaye kuva ku gikoroni gushika ubu tuguma dushaka gukurikira ivyo nyene ndasavye abarundi rero tuve hasi turwanire urugamba rw'ubutunzi n'ubutungane hanyuma abajeje umutekano muri kanure ahari ujeje umutekano nta muntu numwe yonona uwo yigirisha ngo jewe ngo ndagahambara ujeje umutekano kwizina ry'abene gihugu murabona inkofero bambaye ziriko ikidodo cy'igihugu kwizina ry'abene gihugu turamushira hasi ntakazosi nta numwe ashaka kwigira igihaganje muri iki gihugu
ariko ku butunzi